ifumbire y'akarorero. Je kugira ndonke umwimbu w'ibiharage uba uteye igomwe nk'uyu, abana ko ari ibiharage vyamye ngira nkoyo ifoho sanga haryoshe usanga bisumbya ngakwama. Kugira rero ndonke umwimbu w'ibiharage umeze nk'uko, ikintu ca mbere mbanza gukora ni kimwe, mbanza kurondera iki imbuto. Ica kabiri ubahiriza iki ikiringo, kuko ari nk'umuntu sanga ari umurimyi. Uwo murimyi akibagira programa y'iki yo kurima uti gute, nk'ubu imbuto y'ibiharage ishira iki tuvuge yo kumpeshi ushobora kuyitera hagati itariki 25 kugera ku itariki 10. Ari ibiharage he niyo vy'urutondera. Mu gufumbira dukoresha fumbire, dukoresha umwavu w'ikirundi uvunze neza nyene, apana ujya abakuye mu ruhongore gacwarira abakozi ikorere twara mu ndimo. Urawutegura ubwa mbere, uritegura ukarondera iki uwo mwavu w'ikirundi. Hanyuma nimba ufise agatungwa urawuvumbura ukawushira ahantu ukabanza ugahora. Atagatungwa ufise naho uragenda ko ufise agatungwa ukamugurira ugacurenza ko umwavu w'ikizungu. Hariho fomi imbura keshi na keshi niyo je nkoresha. Nico gituma umuntu ibiharage bimeze uko. Yego twe turafise abagronome monitere, tukagira agronome communale. Keshi na keshi iyo hageze kuba tugize ntituriko turarima baragenda mu bene gihugu mu barimyi, hanyuma bagatembera. Iyo umukeneye uragenda rero akakwigisha. Donc gituma beshi ibiharage udasanga bimeze nk'uko abantu ngaha cyarajyana, ubona cyarajyana kubera iki camye cyane. Hano kwera biba vyarose imfungurwa yavyo ikwiye, abibona vyarose imfungurwa ikwiye, kuvuga umwavu ukwiye. Kwingene ishwagara tuyikoresha iyo ahantu wahora urima ubona ko ivyatsi bitaduga, ushize ishwagara ucutangura kubona ivyatsi vyaduze, iteye igiterwa kiraduga kigasumba kimwe ca mbere aho cyahora kigera. Ahubwo niyubahwe nka jewe nta kuntu na kumwe noronka noyishimira fomi, kuko birarenze. Kuko uno munsi kugira mbe mfungura ni fomi. Iyo ntaronka umwavu wa fomi simba mfungura. Nk'ubu unukwera mufise umwanya mutonyi wo gutembera mu mirima yiwanje. Nk'ubu mfise hegitare 14 z'ibiharage, ahari hegitare 5.5. Ndafise indi mirima itandukanye kandi harimo ibiharage bishajije. Hariho udusuka dutoya twabigenewe tubagara ingano. Utwo dusuka rero nitweza ugacishamwo muri ya mirongo hagati na hagati, ugaheza ukaca uzibagara, maze waheza kuzibagara ugaca ushiramwo fomi totahaza. Washiramwo rero fomi totahaza, iryo riba ribagara rya mbere uzicishije mu isuka. Hanyuma haheze kandi ziriko zirakwiza ukwezi kurenga gatoya, uheza ugacushira abakozi bazibagariza n'intoki batorera nk'uko mwabonye muri uwo murima bariko barabigenza. Hanyuma rero bahejeje gutorera niweheza ugasubira inyuma ukaraba ko atatu nutwo turabaga mu murima twoba tuboneka tutameze neza, tutashikiriwe n'umwavu bikwiriye wa fomi imbura, shiramwo fomi totahaza igaca izivyura. Rero niho mubona uwo murima usa neza nk'uko. Turakoresha cyane gose fomi imbura mu guteragira, hagira mu kubagara tugaca dushiramwo fomi totahaza, niho mubona uwo murima uheze ugasa neza nk'uko mubibona. Ifumbire y'akarorero.